Ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu migenzo n'imibano y'abarundi ni ikintu gikomeye gikora ku mutima abarundi benshi. Iyo ukivuze bamwe ibikomere biravyuka agahinda kakabica. Kubera rero akabi kavyara kabibi, hari naho bivyara kwihora canke hakaba indyane z'ubwoko bwinshi mu miryango. Iryo hohoterwa usanga rimwe na rimwe rifise imizi ikomeye mu mico kama, ariko kandi no mu vy'amategeko. Uno musi umuntu ashobora kwibaza ikibazo: mbega imico n'imigenzo vy'abarundi ntihari aho bisasira indava amabi afatiye ku gitsina? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe uno musi. Amahoro cane, ni David, nizere ko meze neza. Basokuru ngo umukobwa na karago kabaraye, umuhungu nawe bakamwita igikingi c'irembo. Mu ndirimbo uza wumva bita umwigeme ingoma y'ikigwa, bisigura ko bamugereranya n'ingoma yo kuvuza. Vyashika umugabo agahohotera umufasha wiwe mu rugo, bakabwira wa mugore ngo niko zubakwa. Mwigisha Yozefu Mujiji yanonosoye ivy'iterambere ridakumira, avuga ko izo mvugo zikinyiza umwigeme. Muri kahise kandi hagiye haraba indinganizo y'ibikorwa vyo mu rugo yatumye abigeme bahabwa kenshi udukorwa two mu rugo gusa. Wacu usanga umwana w'umwigeme yitwa umuzezwanzu, akaba ari wakinjika, avoma, agakora n'isuku. Aho rero basaza babo nabo baja mu bikorwa vy'ubuhizi nko guhiga, guhumbira, gusobanya urugo n'ibindi. Gushika n'ubu umugabo afashanya n'umugore mu bikorwa vyo mu rugo bavuga ko aba yaratamitswe. Ngo hari abagabo bo muri komine ya Gitega babona ko ataho vyakabaye ko umugabo afata umukubuzo ngo akubure, yimesera impuzu kandi yararongoye. Iyo nkuru dukesha ikinyamakuru Imbere itubwira ko hari abandi bavuga ko umugabo yobikora mu gihe umupfaso wiwe agwaye canke atari muhira. Abandi nabo bati umugabo yokora be n'ivyo bikorwa igihe biboneka ko umukenyezi yarushe cane, nayo ubundi umukenyezi aba yaje mu rugo gusenya, kuvoma n'ibindi bikorwa vyo mu rugo. Hari imigigwa imwe imwe mu mico kama iboneka nk'amahohoterwa abarundi barenza ku ruho rw'amazi. Twovuga nk'uwitwa ugukanda umuvyeyi, aho umugore ahatirwa gukora imibonano mpuzabitsina akiri mu kiriri inyuma yo kwibaruka. Iyo tuvuze kandi ihohoterwa ryo mu rugo, n'abagabo birashika bagakogwako. Hari ishirahamwe ryo mu Kayanza Homme en Détresse ryerekana ko abagabo nabo bahohoterwa. Ngo ni hamwe mu mico y'ikirundi bavuga ko amosozi y'abagabo atemba aja mu nda. Bico bituma abagabo benshi bashikirwa n'ivyago bagira amasoni yo kubishikiriza. Bamwe muri bo mbere ngo bikarangira biyahuye. Umuntu arashobora kandi kwibaza ico amategeko abivugako. Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu vyo kw'isi bwaremeje amasezerano yubahiriza agateka ka zina muntu, Déclaration universelle des droits de l'homme. Ayo nayo aremeza ko abantu bose bavuka bangana. Biranditse kandi mw'ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 13 ko abarundi bose banganya iteka n'ivyo bakwiye kuronka, kandi n'amabwirizwa abakingira kumwe, ngo nta murundi azokumirwa. Uburundi kandi bwaremeje itegeko ryihariye ryerekeye kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho hari mu 2016. Haracariho ariko ivyo kunegura ku bijanye n'ingene rishigwa mu ngiro. Ishirahamwe Amnesty International ryaravuze ivyerekeye ukuntu iri tegeko ridahuye n'ingingo z'ayandi mategeko asanzwe mu gihugu, hamwe n'uburemere budahagije bw'ibihano vy'ivyaha bimwe bimwe. Ikindi gihari nuko urupfasoni nago nyene ngo hari ivyo guyica. Kugendera urupfasoni mu Burundi ni ikintu gikomeye cane, ariko kubera kirazira izanana nago, benshi baratinya kuvuga ivyo bacamwo. Hari naho bica bigorana no gutanga inyigisho zerekeye vy'igitsina ku mugaragaro. Niho uca usanga ihohoterwa ribandanyije kugwira mu kibano. Abarundi rero ngo bokubahuka bakavuga ivyo babona kandi babayemwo, bakareka gusigana inkore ku maso. Dutandukira inkuru ngufi. Haribonekeza ubukene budasanzwe bw'icamwa c'indimu mu masoko, haba mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu. N'abafise ibiti vy'indimu mu mihana yabo, ico camwa ngo ntikikirya nawe. Vyose ngo biva ku kuba ibiti vyaratewe n'ingwara. Hari uba mu gisagara ca Bujumbura yasiguye ikibazo aho gihagaze. Ngo ibiti vy'indimu bihari bimaze imyaka irenga 10. Iyo bigwaye igiti kimwe kugira bagipompe n'amafaranga y'amarundi 5,000.
ikibazo nuko apomfye wenyene umubanyi adapomfye buca kabiri igiti cyasubiye kwandura. Umuti rero ngo nuko leta yokora umugambi wo gupompa mu kivunga abafise ivyamwa mu mihana yabo. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta Audace Niyonzima yarandikiye bagenzi we bose kuwa 29 Munyonyo, yabasavye guhagarika ibikorwa vyose bitari nyamukuru mu bushikiranganje baramutswa. Imvo nuko hariko harigwa isubirwamwo y'ingene uburyo bwari bwategekanijwe gukoreshwa mu itegeko ry'amafaranga leta izokoresha no mwaka hisunzwe uburyo buhari. Iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi inyuma y'uko ikigo Office Burundais des Recettes kidashoboye kwegeranya amafaranga cari categekanije. Amafaranga Aubert yategekanya kwegeranya mu mezi anaheze aburamwe miliyaridi 110. I Burundi hagiye kubera inama izokwakira abanyamitahe bavuye mu mihingo itandukanye y'isi. Intumbero ngo ni kubahamagarira gushira imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi. Iyo nama izoba kuva kuwa 4 igenekerezo rya 5 Kigarama no kuwa 5 igenekerezo rya 6 Kigarama. Ni mu gihe ngo amafaranga yababa miliyaridi 83 vy'amarundi ariyongereranyo y'uburyo bukenewe mu migambi itandukanye kugira dushike ku mbona kazoza ya 2040 2060. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.